uri Imana iriho, uri Imana ivuga, uri Imana yumva, uri Imana yishura. Turagushimiye Mana ko uvuga utakamba kw'abawe kandi ukora ibirengeye cyane byo twiyumvira n'ibyo dusaba. Hari tariki 3 z'ukwezi kw'indwi 2020, uyu mwaka nyine turangije, niho Imana yabisezerano nanjye ndayisezeranira yuko itariki 3 z'ukwa mbere n'ibyaba byashitse zoyishimira. None Yesu yarakoze, byarashitse. Intango byatanguye mu kwezi kw'icenda 2018. ngira nshime ikintu kimwe muri byinshi Imana imaze kunkorera, maze kuyibona muri byinshi mu buryo butandukanye, ariko kubw'umwanya ntawo bimara byose, ariko ngomba kuvuga kuri ikintu kimwe Imana iherutse kunkorera muri uku kwezi kw'icumi. Yampaye inzu yo kubamwo yitirirwa jewe, nyuma y'imyaka yari iheze mpangiye abandi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero itariki 9 z'ukw'icenda 2018 hari uruhimbi nka mu Nyakabiga, niho batangaza yuko ikimanga kigira gidushikire, kandi baratangaza yuko dukwiye gukora, umuntu wese yokora kugira ngo ico kimanga tugikureho. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ndavyibuka twumvise iryo tangazo, nanjye numvise nk'umutwe ku mutima. Hari haheze iminsi mikeya ntanguye kwiyumvira yuko nanjye nkwiye gutegura ivyo kubaka. Yesu nashimwe. Mugabo sinari bwaronke na parcelle, sinari bwaronke aho nokubaka. Mugabo rero hari haheze iminsi mike ntanguye kwegeranya uduhera duke duke, ndabwira umufasha ngo tuzoza turabika buke buke turabe ko twongera aho turonka parcelle. Urumva ko ni processes. Hanyuma rero maze kwegeranya dukeya, niho iryo tangazo ryavuga, aho nari nicaye numva mu mutima nanjye nkozwe ko hanyuma ndabwira Imana, tumwe duke maze kuronka two kubaka iwanjye ndatuguhaye, hanyuma n'ahandi niyo bukwiye, kandi urabona ko ntabukuje vuba, ibisigaye bizobikora. Yesu nashimwe. Ndabisezerana Imana kugira aho mu mutima. Haheze iminsi 2 itariki 11 z'ukw'icenda ico gihe nyene Imana isezerano yuko izonyubakira inzu. Yesu nashimwe. Hanyuma rero itariki 17 z'ukw'icenda uwo mwaka nyene wa 2018 niko ndasenga Imana, ndayibwira none bizogenda gute, ndayibaza ko bizohava bigenda. Isezerano rikuronka parcelle ubwa mbere. Ijambo rivuga ngo izotugenera ahantu ho kuba, ihatubadike, tuhibera n'ahacu bwite, kandi tuzohimuka ukundi. Yesu nashimwe. Ibyo bibaye rero ndabwira umufasha ngo dushishikare gusenga, kuko isezerano ririmo, kandi isezeranye ntibesha, sirimo sikabiri maze kuyibona. Yesu aragaheza gihugu. Hanyuma mu kwezi kw'icumi uwo mwaka nyine Imana niyo yaciye yugurura uko igenza, ntawe icira inzira nabona sizo yacishijemwo mu uwo mwaka nyine utaranahera, kandi uzo nategura ndiko ndegeranya ukuntu n'imyaka 3 yari guhera narakwiza. Mugabo mu mezi 3 Yesu nashimwe. Ica irabwiza ibikwiye byose byo kugura parcelle, ica iraturangira hahandi izotubadika tukaba, tuca turagenda tuhashitse twese dushima Imana, tutinaha tuca turandikisha turagura mu mezi 3. Je nazira mu myaka 3. Yesu yarakoze. Hanyuma turahashira ngaho uyu mwaka utanguye 2020 ntabyo twasengeye byo kubaka, nta byarimo, kuko turabona kumenya ni haragera abantu b'abantu, twabona ko hari ibitarava mu nzira kugira ngo bikunde umuntu aronka amahera yo kubaka. Nibaza ko abamaze kubaka bamaze kumenya ko atari make, si make, usanga ari menshi.
hariho rero ivyo umuntu avuga ngo vyobanza kuvaho na mu maprojekisiyo y'iwanje nibaza ko nzokubaka mu 2022 niho nabona ko azoba umwanya mwiza. Mugabo rero no mwaka ndibuka mu ntango z'umwaka twaraje turasenga Imana iraduha ijambo rivuga ngo ni umwaka wo kurya ivyimejeje. Yesu nashimwe. Umwaka wo kurya ivyimejeje. Hanyuma ndaryakira mugabo nasengera kuko nabona umenga biri kure nta umwanya wabyo, ariko rero Imana niciyegwa, Imana irinzanira umutwaro igihe kigeze. Mu kwezi kwa gatandatu niho naronka telefone umuntu nari mpangiye kandi yari umugenzi dukundana mwene data kandi dusanzwe dukundana by'ukuri. Arambwira ati ndagomba yuko iyo nzu ndayisubiramo, ati kandi vuba, ati kandi vyoba vyiza ndayisubiramo atari huri aho, ati kandi hari mu kwa gatandatu arambwira ati nifuza ko ukwindwi kotangurana n'ivyo bikorwa. Urumva nta n'ukwezi kumwe kuhari, Imana iza n'umutwaro uraza nyine. Yesu nashimwe. Burya nariyumviye byari bikwiye ko Yosefu aca mu kinogo, sibyo? Iyo Yosefu adaca mu kinogo bakuru ntibari gutabara. Umugabo abanza gucayo arashika no muri Egiputa, arabanza arateseka, hanyuma bakuru bo ndababona kugira gute gutabara ugiye kigeze. Ico gihe numva biragumye, ati kandi ntejeje kuri ajye wahora uriha nzoca nshira kuri 200. Mwumva ko bitanguye kuguma. Yesu nashimwe. Imana ishitse mwirashirako. Ndagerageza byumvira kuko nta migabo nta mu mutima byari bwigere biza ibyo kubaka cyangwa kwimuka. Umugabo numva biragumye, ndagerageza kumwinginga, ndumva kwere ko Imana yugaye, sibyo? Yashitse bigufuri. Ndabwira basi ndanegose basi senkani basicana n'itanu nkumva byose ko byugaye. Hanyuma rero ndagerageza ndavuga nti basi wogerageza n'umwaka ugahera, mugabo nkumva kweri ko atakintu kiri butinjira. Ntitwari hafi na hafi ntitwavugana, hari telefone ndavuga nti sawa vy'Imana igomba arivyo vyiza, reka urakora ko ubona bikwiye. Hanyuma mu minsi mike baraje no gupima kugira ngo bakore, abakozi arungitse baraza barapima, ndabona ko byihuta, ariko nanjye mu mutima kuva uwo munsi ndumva yuko nkwiye gusengera ikindi. Ndumva ko Imana hari nyirakumbura igomba gukora ikintu. Niyo naciye nk'aho gusenga nabwira umufasha nawe nyene tuvyumva kumwe, turavuga tuti reka dusenge Imana ntitwimukira ahandi h'abandi izoduha hacu. None rero tuca turasenga. Itariki 3 z'ukwindwi nk'uko nabivuze nari ahantu mu gihugu hagati mu gitondo ca kare ndiko ndasenga Imana, nari niteze ko baza gutangura kandi tugasohokana nawe bene uzovumaza muri vacances ndungika abana ruguru babe bararuhukira ruguru, hanyuma burubaka ndabe ko ninashobora amahera nzobenda yareka mukebukanya ngere kwimuka. Urumva hari hageze, nari nindiye ko baca baza gutangura itariki 3. Imana ndiko ndasenga Imana n'Imana yumva iciranga ijambo ngo amazi ngo imvura bizosubira kugwa. Yesu nashimwe. Yari yararimpaye mu 2013 ngira nagira ubukwe, irambwira ko amazi azoboneka kuko ari ntagira biteye ubwoba. Ico gihe narayibonye, irabikora byose bigenda neza kugeza aho ibya nyuma amahera ico gihe cy'urubaye, ico gihe mvuga 2013 cy'ubukwe amahera yasanze kuri konti. Yesu nashimwe. Kandi atari umuntu yanereye, sibyo? Imana yaremye amahera ishirayazana kuri konti wanje, akwiye urubanza rwose dote na mariage. Urumva rero kuze ngo imvura izosubira kugwa naciye nezerwa. Uwo munsi cyanasenga basoma ndarama yandi majambo ngaho muri Samweli wa mbere igice ca 2 naho ntoreka kuyasoma. Mugabo ndasoma ijambo ry'Imana ndumva ko Imana iryo sezerano
nanjye navuga ngo umunsi w'itariki 3 z'ukwindwi itariki 3 z'ukwa mbere nanjye nzoshobora gushimira ni wabikora nico gituma ndika Yesu nashimye nuko Imana n'urugenza ico gihe ntahera nariko narize kuri konti nta n'igitafari rimwe nta n'igimburumbu rimwe nta na kimwe byari uko nyene nariho kirorika n'Imana yariho hanyuma rero gasenga Imana niwe rw'ingenzi rugurura imiryango ugiye kugurura itariki 2 z'ukwicenda uyu mwaka niho natangura gushira ku bijyambere Yesu nashimwe 2 z'ukwicenda mbere irajako kandi n'ayandi arajako n'ayandi arashishikara arajako Imana tugira neza hari ahantu Imana yari yaduhaye yegereye ibarabara rya kaburimbi ritamo benshi aho hantu yari yampaye ico kibanza hanyuma ndiyumvira none gamana naho ntangoye kubaka naho ndabumviriza ndi umukozi wawe Yesu nashimye kandi abantu batari bake baranzi kandi baca muri iri barabara urabona singira n'amahera yo kubaka korotire mugabo ico ndagusavye abana ba mwarimu ntihagire uzohica uca kwibarabara abona bari bagira ijumba Yesu nadufasha uracunyugarira kugira ngo niba bariko baragitwabaye ntihagire uwabona Imana ni nziza ibyo naziga nabyo nabonye muga yarakoze iraca mu nzira zayo irakora ibitangaza nuko birashishikara natanga itariki 2 z'ukwicenda mu kw'icumi ndabona ko mu kwezi guheze ndandikira wa mugenzi wanje ndamubwira nti mbega ubona noba ndarindiriraho ko mbona utaratangura na bya bindi nkarindira umwaka ugahera nkazokwimuka n'igice cya mbere giheze c'abana aca arambwira ati uko bigenda kose uku kwezi kugahera ushira ko yamajana 2 urumva ko Yesu nashimye ndumva ni Imana rero igomba ko nimuka vuba naciye nsaba gakonje mu gato mu mwanya nari muto nari mfise nsaba iminsi 4 canagira nikurikiranira ibikorwa nkora ibintu vyitwa ama priorite hanyuma itariki 17 z'ukwezi kw'icumi nari nimutse Yesu nashimye mu nzu Imana impaye kandi yugaye na ya korotire irayishiraho turugara Yesu aragaheza amen ibyo ni Imana yabikoze turi mu ico gihe muga nagiye kuyibona mu kwezi k'umunani ntararonka nayo umushinge mwene data marambwira ngo yarose hari abantu barota kandi bose barota mugabo bose barota kumwe arambwira ati narose ati mbega warafise imigabo yo kubaka ntibyagenze gute ati jewe narose uri kurubaka ati kandi nanje ndota ndakubwira nti nanje ndaguhe amahera yo kugura isima hanyuma nawe uhejeje kubaka uzoshobora yansubiza sibyo turabwira sinari bwatangwe sinari bwaronke nayo y'isima vuga nti Imana iriko irabikora abantu bagiye gukora uko n'intego Yesu arashaka nuko kandi Yesu amuhezagire Yesu yarabikoze maze gutangura ngejeje hagati yarambaza ati uratanguye ico gihe mu nyuma yabwiye nti byaboneka byawe migambi kandi natanguye maze gutangura arambaza ati yarambwiye ati nkayo ofisi ati mbona gusabira ideni ati ndagusabira ngaha Yesu nashimye sinari bwabona umuntu abwira umuntu ati ndagusabira ideni atajya gusabya sibyo akavuga mbwira ndagusabira ideni arambwira ati ndagusabira umuliyoni cyangwa amajana 5 naje nkagira ubwone nsaba makeya Yesu nashimye mugabo yari yarasabye by'ukuri kandi ndagusabira umugisha kandi Imana yaramuhezagiye n'ubizoshishira kumuhezagiye mbona rero ni Imana irimo ibyo byose bigenda neza ubu turaho Imana yarabikoze n'ahantu womenga ni kure mugo Imana ku Mana nta kure hariho Imana irabikora ishuri y'abana nayo ifise abana biga ntibari bigaho mugabo Imana irabirema tuza dusanga hafi ari yindi agence yayo hafi biga kwa kundi nyene babazwa kwa kundi nyene na bisiriho nije n'abakuru y'abandi abafise abana bose mugabo tubagira ngo bati ibisi zobatora muhira cyose shiko y'Imana Yesu nashimye ibisi katira kwirembe wanje Yesu nashimye sibyo n'abana bo baje kugenda bisi sibyo
igaca ibatwara igaca yongera ikabagaruka nta hantu ishitse bagakora isomya muhira bagashaka kuvuga bati tora abana sibyo biragahetse Yesu yarakoze n'iryo shimwe nshimye ndayishimiye aho bigeze kandi n'ibisigaye izobikora Yesu aragahetse reka dushimire Imana. Mana nyakubahwa turagushimiye twarakubonye uriho nturi ikigirwamana nturi igishushanyo uri Imana iriho uri Imana ivuga uri Imana yumva uri Imana yishura turagushimiye Mana ko uvuga utakamba kw'abawe kandi ukora ibirengeye cyane byo twiyumvira n'ibyo dusaba ndagushimiye Mana tuba dukoreye byose Mana ndagukenguruke mvuze bikeya mugabo Mana muri ukuvuga wumve bya bindi byose ishimwe n'icubahiro ndabihaye wewe mu izina rya Yesu.